ni kubera iki zino mbwebwe za Sarambwe AFC M23 RDF inkotanyi basohoye itangazo kwinogenekerezo rya kabiri ukwezi kwa12 uyu mwaka wa 2025 mu itangazo rya AFC M23 niba mutararibona reka turishire hano hanyuma tugende tubangabanganywe kumbure mu bamvuga ati ni ibintu ndiko ndayoragura nkura hirya no hino nagomba ndababwira ko AFC M23 izi mbwebwe za Sarambwe basohoye itangazo kumarira n'amaborogo menshi cyane batakamba ibiriko birabashikira hariya ku mirongo y'urugamba aho muri iryo tangazo nkuko mubibona hano bavuze Katogota Luvungi baravuga Kaziba muri Haut Plateau baravuga Chivanga Hombo baravuga Kasika Mwenga imbere rero ko njamwe muri ino tangazo neza na neza reka mbaze garuke hano kuri Kasika Mwenga ngaruka ku majambo Wiringoma yashikirije avuga ko ngo abasirikare b'u Burundi aribo basanzwe bavugwa ngo nka FNDB hari hakurya ya Kanyaru ariko twe turabazi neza ko amateka yabo ari intare ntibigera bananirwa abasirikare b'u Burundi babakomeje babatangaza ko amakomunike atariyo amakomunike agamije kuvangura canke guteranya igisirikare cy'u Burundi kugira barabe ko bikunda bashike kuri objectif yabo yo gufata uduce tumwe igisirikare cy'u Burundi kirimo amajambo nayo yavutswe na Wiringoma nuko ngo abasirikare b'u Burundi ngo bariko barapfa ku bwinshi ahi Kasika Mwenga ngo bakabahamba mu binogo byitwa ngo mafosse commune mwarabibonye kumuga ngurukana bumenyi hirya no hino ariko ndagaruka nkavuga ni gute none nimba muri ko murakora ivyo mukorera abasirikare b'u Burundi ni gute mwagarutse kandi muri communique yuno munsi tariki zibiri kuri uno munsi tuko turavuganira ko AFC M23 nyene izi mbwebwe za Sarambwe Wiringoma ayoboka asanzwe ari mu ndongozi nibo batanze communique batakamba bavuga ati turahonye hari ibintu bita amadrone bombardement n'ibindi byinshi Katogota Ruvungi Kaziba Haut Plateau Chivanga Hombo Kasika Mwenga ariko bigaca biza kunyurana n'ivyo bariko basanzwe bariko barigamba mu misi iheze ndaje turabire hamwe n'igituma kubera iki AFC M23 basohoye communique uno munsi tariki zibiri amasezerano vyitwa ko azosinwa ku tariki 4 z'ukwezi kwa 12 kubera kibasoye itangazo yo kwivictimiza yo kwiriza yo kugaragaza nko kumengo ngo Kinshasa na Bujumbura muri no communique nyene iyi communique nyene yindi ko ndababwira abashe kwa bayironse mu matelefone yabo cyangwa mu groupe barimwo abatarayibona nabo bari muri Fleury Podcast TV muri groupe ya Fleury Podcast TV turayibashiriraho ni communique ya AFC M23 ubwayo barira bavuga Kinshasa Bujumbura ubu ndaje ndababwire ko Bujumbura ubu nibayisiga inyuma mu gihe mu misi heze umushikiranganje ajejwe imigenderanire Dr Edouard imigenderanire y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'amakungu avuze vyari kuba vyiza turabona ko ari importance ke igihugu cy'u Burundi kigaragara muri no mishikirano cyangwa muri no biyago bibera i Doha ni Washington haraje imvura y'ibitutsi biva hakurya ya Kanyaru mu Rwanda haba ku mbuga zigenda zitandukanye haba kubandika haba kubakoresha ama video haba muri AFC M23 bonyene Uburundi buza gukora iki mu nende yabahamagaye ahubwo cyo mukora ni muve muri mu butaka bwa Kongo n'ibindi byinshi bitutsi bibi tubuko murapfira ubusa sinzi muko murakorera ngo majambo yakoreshejwe cyane na Wiringoma eka nabanyene barobozi bamwe ba AFC M23 ngo igisirikare cy'u Burundi muko muziriki ngo abana b'u Burundi mugiye muko murakorera umugabo umwe bashaka guteranya nyene cubahiro ca wacu Evariste Ndayishimiye ngo niwe ajya amafaranga abasirikare b'u Burundi nabo ngo bakabaka barazira ubusa ku mirongo y'urugamba naye babwiye izi mvugo bakoresha bamaze imisi bako barakoresha ni kugira barabe ko igisirikare cy'u Burundi cocanamwo hanyuma barabe ko bogumuka canke vyorangira biyonjoroye ku mirongo y'urugamba kugira boroherwe mu duce vyase ko bafata canke bashikira mu migambi yabo canke mu ndoto mu vyo birgo bararirimba bavuga ati Uvira dava tomber dans 2 heures twe dushatse tworasa Bujumbura dushatse twogira ibinibi aeroport ya Bujumbura yafashwe ibintu n'amajambo menshi agasakisa kitera bwoba ariko barabona ko umurundi acecetse pole bucece nce twandababwira ati izo nimbwebwe za Sarambwe ni nyenzi za Sarambwe kuko intare zirafise aho ziri intare ziri kwa ntare honyene ni mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ku mugwa mukuru
wa politike wa Gitega n'umugwa mukuru wa ekonomi ubutunzi wa Bujumbura. Intare ziri mu Burundi gusa, nico gituma nababwiye ati intare mu guhiga niko minduru, intare ntigicifishije, intare iratuza. Hanyuma igapanga mapu y'ukungene ifata ubugeregere, ifata ububwebwe, ifata n'ubundi bwinshi ubunyenzi, ikavuga ati umwanya wo kwataka canke umwanya wo kwivuna umwasi urageze. Rero amarira ahari imbere ko ngaruka muri communique ndayibasomera nyezina, reka ndababwire ko dans le village de Kinyumba, aha rero Kinyumba niho habereye perte nini cyane ku mirongo y'urugamba ku ruhande rwa AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe. Ati bimeze gute? Iyi Kinyumba nagomba ndababwire ko ari ku birometero 10, ni environ ibirometero 10 uri kuraja Nyabyondo. Nyabyondo niho novuga ko AFC M23 zarafashe zirashira n'ibirindiro bimwe ziteze ko zizohigarurira vyoroshe. Nagomba ndababwire ko iyi Kinyumba hariko rabera imigwano myinshi cyane kuri axe ya Nyabyondo Kinyumba, imigwano myinshi cyane gose, aho izimbwebwe za Sarambwe zatujijwe ziromoka. Ndababwira ni kambi yabo iri muri ako gace nyene yabaye bombarde. Igituma rero muraza kuyumvira ni kubera kinone Kinyumba yabere n'imigwano karahabutaka. Iyi Kinyumba nagomba ndababwire ko ani axe ni agglomeration iri strategique ku ruhande rwa AFC M23 mu gihe bo bashaka kokipa Nyabyondo. Ntibashaka kokipa Nyabyondo iyi Kinyumba batayifise, kuko iyi Kinyumba bari mu Nyabyondo hama Kinyumba ikabirimo Wazalendo canke FRDC ntiboryama basinzire. Nico gituma bagwanya umuhenerezo kuva ku munsi wejo nuno munsi bazindukije ko birangira babacucumye, birangira babakozemo umuti, birangira babakoze mwo ifumbere ryahari hakurya barasirazuba bwa Kongo. Vyagenze gute? aba AFC M23 twaraye dufise amakuru ko amakamyo menshi y'aba RDF izi nkotanyi binjiye mu burasirazuba bwa Kongo bava mu gihugu cy'u Rwanda muri renfort, kugira kenshi nama nababwiye ko iyo hageze ko basinya amasezerano baca baranforsa, baca barungika abasirikare ba RDF ndibaza ko tawe bafise, kuko namye numva abanyarwanda babazanya ngo kare aho rubona ngo amasheri bijye usanga za soare gisirikare gigira umurongo gitambuka baca mu bice bigenda bitandukanye vya Kigali. Uba abanyarwanda barabaza babasirikare bahora batambuka barihe, kubu tubona abasirikare tukabona abanyerondo tukabona na ya migwi imwe Kagame yagenda arafonda. Rero abasirikare barinjiye ku bwinshi muri Kongo, bari bagiye kugira iki gusatira muri utwo duce, kuko narababwiye hageze ko basenya amasezerano izi mbwebwe za Sarambwe zitagira urufatiro, zitagira ahantu nkaboneka, kuko iyo Ngogoma Bukavu narababwiye eka sijeje nyene ndabibabwira, haba abanyarwanda nabo nyene ubwabo baravyivugira ko barashaka ko bari muri Bukavu, bakaba bari muri Bukavu centre, bakaba bari muri zo za Kavumu za Goma n'ahandi, ariko nikibutsa ko Wazalendo ibarimo. Nk'ubu hoho hari amakuru ariko arasasagizwa cyane, kandi hariya cyane abanyarwanda na AFC M23 nibo bariko baravyivugira. Nico bituma ko murabona bica inzira karengane, umujene wari wese cyangwa umuntu afise inguvu bariko barabica. Mwarabonye abishwe ejo bicishijwe amasekuro n'imihini n'ubuhiri. Wazalendo bariko barerekana amavideo bagomba babahambe mu maforce commune, bako babicira iki rero navyo nyene tubivugire hamwe. Bako barabica kuko baramaze kumva ko Wazalendo irimwo muri abo banyagihugu basanzwe bayongoye muri Goma na Bukavu. Bako baravuga rero ngaha umwanya n'umwanya barashoboye kutwataka, turi infiltre, rondera umuntu wese agihema afise imbaraga mwikeka mukureho. Bariko barakuza ko bariko barabandanya bongera bica abajene n'abantu bafise imbaraga hariya muri Goma na Bukavu. Aha rero tugaruke kuri Kinyumba rero bamaze kuba bagize renfort bariravita ya munjya mu masasu eka no muri armée mu gitigiri ca gisirikare armée numérique bace bagenda gusotora Wazalendo aho bibereye Kinyumba. Wazalendo FARDC aho bari bakambitse baba derojeje kuko mu ndwi heza harabereye imigwano hano aho AFC M23 mbwebwe za Sarambwe zari zataye akagace ka Kinyumba barashwe urutavanako na Wazalendo na FRDC n'abafatanya bikorwa babo barabambura Kinyumba. Bamaze kubambura Kinyumba baciye bagira
retour ahantu hitwa Rukweti niho AFC M23 yacigirira retour hama baca kwipangira abasirikare bose mwumvise ngo barinjiye bagenda baragaburwa bamwe Goma Bukavu n'ahandi ariko igitigiri cinshi cararungitswe aha Rukweti kugira bipange ukungene ba contract akabagira ama offensive nivyo rero bakoze babikora bashaka kuza kurekipera Kinyumba birabata kuwa amazi kuko wazarendo bababereye imbiri bindwi FRDC abafatanya bikorwa babo harajamwo n'amadrone kuko drone yarashe position yizi mbwebwe za Sarambwe aba AFC M23 iyi position barashe ikabiri impande ya Eglise Neo Apostolique aha rero barashe n'ahantu hitwa Bususu hapfiriye ikintu citwa umunyarwanda umwana w'u Rwanda nubu ndabiza atari uno munsi canke ejo muzobona batangura kurira rest in peace wagiye tukigukunda nandi majambo menshi murabona ko ziga foto z'abajene bagenda barapfa tuzikura muri abo banyarwanda nyene bagiye mu enterrement ariko ubu baranababujije kare babaha n'iminota ngo 5 ugasanga mwahamagawe muri batatu nimba yarafise abavyeyi hakagenda nyina n'uyundi bavukana nk'umwe canke undi muntu umuryango wahisemwo ubu hoho babankiye ubu bako barahitamwo kubahamba hariya nyene ku mirongo y'urugamba kubera barabonye ko babaretse bagahamba bategezwa gufata agafoto canke bagapostinga umwana wabo akiri muri civile afise na teni militaire kuko umaze kuba wambitswe wagirishijwe imyitozo ama entraînement ya gisirikare usanga bari fier mu kwambara inkoho abandi batari fier abari fier kumbure bakifotoza niho muhora mubona turonka ziga foto umwana akiri mu isite akiri mu kwanyina nase n'ahandi yambaye izurugamba mukavuga ati vyagenze gute abaruko vyagenze abandi nabo bashoboye kuhashika wazarendo yahashitse hakiri kare ikabafotora hanyuma bakagenda baragira ama collage photo college rero ibi bakaba babirangire babisezereye aba bavyeyi abana babo bari ku mirongo y'urugamba kuko hano Bususu babacucumye drone zabarashe zirabatwika zirahaturira ino position yose n'umuriro murashoboye kubitohoza mu zindi nzira ariko ndababwire ko hano Bususu umuntu yarazi ko ariyo ngira mwarabonye ko ngene drone irasa mwarabonye ko badafa kurasa uko babona baba barasa ahantu babona ibi babikoze mu kugaragariza AFC M23 yaguma itanga amakomunike ivuga ko ngo barasa mu mavirage yarimwo abene gihugu mu basivile ariko baraberetse arababwira ati iyi video turiko turakora iyi aha nishe ntimubona ko turarasa ahari abasirikare nimureke ko kuguma mwiriza rero Bususu bahacucumiye umwana w'umunyarwanda ndabize ejo muraza gutangura kubona rest in peace nyinshi canke muri rino joro nyene aha rero mu territoire ya Masisi muri Nord Kivu murumva ko hari imigwano myinshi idasanzwe aho wazarendo na FRDC n'abafatanya bikorwa babo bigaruriye Kinyumba n'indi mice igenda itandukanye za Bususu na Rukweti n'Urusasu kwenda mbere reka ngaruke rero muri communique ya AFC M23 imbere yuko nja muri Sud Kivu reka canke dohere muri Sud Kivu cyo tuza kuri communique ya AFC M23 Sud Kivu hari umuvugizi porte parole wa chef wa operation zitwa Sukola D kuko ari Sukola 1 hakabona Sukola D umuporte parole wabo ni Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan ari satisfait aranezerewe kubona FRDC yafashe irongera risubiza ibice vyinshi cyane muri ino migwano aho izimbwebwe za Sarambwe zagiye kwatsa umuriro inyuma yaho baboneye igitigiri cinshi c'igisirikare kivuye muri mu Rwanda nkuko bisanzwe baciye bishima bacabaja kuvamia kumba bana barateza agatego babazirikiye ku katsi barabacucuma aha rero Lieutenant Mbunyi Kalonji aravuga ko FRDC zisubije ibice vyinshi cyane hari muri Sud Kivu aho tuza kuza tubabwira ido nido ry'ukungene bimeze ariko mu bice bigenda bitandukanye AFC M23 yiyemerera bariyemo Rusasu drone Sukoyi indege z'intambara n'ibindi bigenda bitandukanye ni Katokota Ruvungi ibi biri muri communique ya AFC M23 apana kesho bakunda kuza kuvuga ngo none ngo ko muvuga ngo ingenzi za Sarambwe ngo zarashwe ngo zibazafa ngo babafashwe bakuwe hehe ngo wazarendo gifata hehe ngo bimeze gutu kunukunuko rega wazarendo ifashe ntirari tangaje ama communique aho jya muca mu bikora ariko mumenye muri communique
ya AFC M23 pana yiwanje canke ya Wazalendo canke ya FARDC canke ya FDLB, no, ya AFC M23 imbwebwe za Sarambwe. Bavuga ati on a été bombardé, incendié. Urumva baraducucumye ahitwa Katogota, Ruvungi, Kaziba, Ho Plateau, Chivanga, muri Hombo, Kasika, Mwenga. Iyi ni communique yatanzwe uno munsi itariki 2 z'ukwezi kwa 12 na AFC M23. Bagaca bavuga ngo le gouvernement de Kinshasa et de Bujumbura ngo no cesse de violer systématiquement, niko muri yo communique bimeze, muratsi ko basanzwe bandika mu Gifaransa, ngo rero ngo bavioye ngo communique joint. Iyi communique bavioye ngo ni communique yatanzwe le 24 avril 2025. Kavuga none ko murira ngo baravioye communique, ni bande bagize imigwano? C'est pas vous qui ont contre-attaqué, qui ont mwatanguye kuzana ama offensive à l'endroit du FARDC ku Wazalendo na makambi amwamwe ibirindiro vya FNDB. None mugiye kuvyonga hama mukatiye ibitunguru ku maso hama mukarira muca muza gutakamba. Barongera baravuga ati ngo ntibasesa kuvyola ngo déclaration de principe yasinywe itariki 19 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka nyene turimo. Aya ma principe nibo baja gusinya bari victimiza, bava gusinya bagaca barara baratera. Rero ibi ni ntambara yo kubesha babeshuzanya. Ibi vy'amakomunike nababwiye ko muzopfa mwarabonye komunike AFC M23 izovuga ukuri ngo twagize ukunuko, ariko bagifise inyota, bagifise amayillusion yuko Uvira, Bukavu, Katanga, Rubumbashi, Kalemi n'ahandi henshi bazohafata nkuko bagiye barashikirizwa. Bagirira remise Goma, remise reprise Bukavu, remise reprise, bari bazi na Buvira, remise reprise. Baca bahasanga umwana wo kwa Ntare, intare nyantare, kuko intare ntiyigera ivyara ikiyabo, intare ntiyigera ivyara imbwebwe, intare ntivyara inyenzi, intare ivyara intare. Bahasanga umwana wo kwa Ntare arabavugutira. Ibindi mba ariko ndabesha muribuka mu kwa mbere mu kwa kabiri bavuga ati Buvira, batanga amakomunike mu Giswahili babisimwa bavuga sinzi ibindi vyinshi, ariko vyarangiye byarabananiye. Barazana strategy ngo Banyamulenge bakorakorerwa ngo genocide n'abarundi amakungu. Barazana strategy ngo abarundi bari gukora iki muri Kongo amakungu. Ibi byose nabahaye umuco nababwiye ati nta ONU, nta Union Africaine, nta Union Européenne, nta muntu numwe, nta MONUSCO, nta SADC, nta EAC bashoboye kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa umukuru w'igisirikare cy'u Burundi ngo kura izo ngabo turategetse. Ntibikunda, kuko icabatwayeyo nico kizobakurayo. Ibi rero sinzoguma ndabigaruka ko ndibaza ko tumaze kubitahura. Hama communique rero niyo ahane mu gihe kandi na nabivuze muri introduction, igihugu cy'u Rwanda ari hakurya bamaze kumva ko Uburundi butegerezwa kuba burimwo, ngo bazojana yiki Uburundi baraba kwiki. None ubu nevari umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi son excellence General Evariste Ndayishimiye ari ubu Tshisekedi azosinya tuje acungerewe n'intare yagiye kumushigikira kujya namwe Kagame yagiye gushikirwa na Ruto. Ndabizi ko namaze kumva makuru ko Kagame ashoboye no kutagenda ngo akagenda PM Premier Ministre, ariko sinzi ko bizokoroha kuko asivye bino biranagoye. Kandi ku rundi ruhande ndaramutahura Paul Kagame kuko azobagiye gusinyira urupfu, azobagiye gusinyira inzara, kuko amaze gusinya bino ndababwira ego turakunda kuvuga ati ngo abazungu ngo nukubatinya ngo Amerika ni mutunze ngo Qatar, abakunda kumbira ngo Qatar ngo urabona ngo ubutunzi bwa Qatar ngo buri mu Rwanda ngo rero nta kuntu hari rivomo ngo bogira ukuntu kuvyogorana. Ninde yakubesha? Ndakwereka ibihugu vyinshi bafasha ariko qu'ils ont lâché après. Rego abo batipe aba bampatse ibihugu babonye ko nta potentiality tugifise, nababwiye ko ubu bashaka guca muri muri portail nini yani bagishaka guca mu canzo. Kare baca mu canzo c'u Rwanda, u Rwanda rukanyengetera rugacengetera rukiba rukazana rugaca rubashira. Ubu bose warabonye Israel, mwarabonye Qatar, mwarabonye n'abandi benshi bagenda kubwira Tshisekedi on veut signer avec vous de quoi
des partenariats commerciaux, des coopérations militaires, agropastorales, muri santé, mu bintu bigenda bitandukanye bagenda kubisinya. Nego nivyo umuntu ateza kugumana marge de doute kuko ashe kuvuga ati Tshisekedi bakora muhenda bamusinzirize hanyuma ino bikomeze kunuko. Ariko na Rwanda babwire ko nimba mwibaza ko u Rwanda batora udahwa ngo kubera ngo Amerika ngo yinvestishije ngo ba Clinton ngo Qatar nibiki muri henda cyane. Kandi ibi Kagame akaja kubisinya ndababwiye ko agiye gusinya inzara yo yari sanzwe ihari, Kigoyi yari sanzwe ihari, sinzi ikintu bagiye gusinyira ikiza. Mugiye gusinyira ikiza ama video y'abanyarwanda ko barasaba ngo president w'u Burundi twugururire muri ko murayabona kare nabivuga mukiyumvira urafana no jewe nta musi numwe nza kuvuga ikintu ntafitiye fact gusa no ko ari ama video yo ku rugamba usanga babarasha umuntu mu mutwe yasambutse ibisasu ikintu cyose cyitwa maraso kiretse ari d'ordre éducative niho YouTube vyemera ukavanga nk'amaraso ugasiga nk'umuntu ukagagira amajyama maquillage ya Halloween n'ibindi byinshi ariko gufata ikiziga basambuye crane bakuye mwijisho sinzi murabibona muramubona ry'amafoto kungene no kuyaraba ugafixa cyangwa ukagira zo mu bigoye curaba rero YouTube bibonye ivyo ica irufata ibihano kanatsinda no kubahiriza urugo rwa mugenza kuko umwe wese atanga amategeko y'urugo rwiwe. YouTube yaratanze amategeko idakeneye kubona amaraso, idakeneye kubona des images qui incitent ou qui suscitent le suicide, ama image agana de quoi za cinema nibiki nibindi vyinshi ariko ndibaza ko mwamaze kubitahura kubera kenshi turiko turabivuga hari abantu biyumvira no vous imaginez ibi mubikura he nitwibikura ahandi tubikura kuri tere hari ababiduha bari kuri tere hari abaduha amakuru bari mu Rwanda hari abaduha amakuru bari muri Kongo hari abaduha amakuru bari za Burayi n'ahandi henshi agenda atandukanye hari n'andi makuru natwe twibonera tugaca tugenda turagira ubusesanguzi tukaraba siriya in vérité majoritaire hama tugaca tuza tukagira ubusesanguzi. Rero nagomba babwire ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari Washington ejo itariki 3 Ruto niyo azobari Lorenzo nawe nyene numva ngo niyo azobari ariko nta vyemezo mfise. Kagame nawe nyene turacarindiriye turabe kuko namaze kubabwira ko ari igihugu akashoye kurungika premier ministre. Nico gituma mubona ubu Olivier Nduhungirehe yagashonye nta kintu na kimwe ariko aravuga kuko ararindira arabe resultat y'ivyaro 4 muzobona shuha rero acaza ku mbuga ngurukana bumenyi aja kuri RFI aja kuri za mbuga nyene zabo basanzwe bakorana nkuko basanzwe babikora nkuko twabibasiguriye ariko Rwanda babwira amakuru yo ku rugamba akana gace gato navuze ndazi kuzindi mbuga ngurukana bumenyi kumbure abandi basesanguzi baba bakongomani baba abafaransa baba abanyarwanda ubwabo baba abandi barundi ndazi ko bakora bashikiriza ibikora bira ku mirongo y'urugamba bigenda bitandukanye hari abakarabwira ivyo mu tundi duce za Warikare n'ahandi hagenda hatandukanye ariko ibiriko biraba muri no mwanya ku mirongo y'urugamba muri Masisi Sud Kivu na Nord Kivu dufitiye ivyemezo nibi hanyuma na communique ya AFC M23 twayiberetse mu kubaba batarayibona naho canke no bitarabashikira muze muri groupe ya Flow Podcast TV mu vyandike muri commentaire hanyuma turabukungene tuyibaronsa ariko ndibaza ko iyo communique mugiye no kuri Twitter ya AFC M23 iriko kuko twese niho twayibonye no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye. Mwarahezagiwe mugire aho muba mwubahwe hama ndakomeza kuba ndabasaba imbabazi hari benshi bakoma banyandikira yesterday canke yeri wamaze umunsi wose ukona kuriya narababwiye ko hari indi mirimo y'amaboko dusanzwe dukora ariko nkuko nabivuze mu kiganiro ca kare niko ndababwira ivyawiri twari twitavye umuhamagaro w'umuvyeyi birangira usanga umuntu ava hariya navuyeyo nja mu yindi mirimo birangira naronsa akanya ko gukora rero nkomeze kubasaba imbabazi munyihanganire mwarahezagiwe.